isuka mu mutwe kuri parasera yiwanje umviriza rero sheri umviriza madame je ndakubaha ndagukunda reka duce buhoro buhoro ndasavye none nico bivako erega hari abantu bemera kugigiturire kubera gashahara gake ibaze sivyo nka Yohani uramuzi sivyo ubu wewe ari muri sentare ngo y'intango imuramvya akavisa umugore mu Kabezi none uwo muntu 350 bizomutunga ndacitse umugore ntumva ko ari ngorane ushaka usiga abana ku gasozi bafungira umugabo jewe oya none nabasize he nicuri kumwe nabo sinavyemera na Bibiliya yongene iravuga ngo umucamanza nuvuga ukuri nuvuga ukuri sawa ndagutahuye gari sinaraye ntasinziriye ngoro w'imarse ngo wabuze ibitenge bishasha ego nyumviriza ntaco madame ni kangahe wombwira ko ukeneye ibirato bikumanika hejuru nkabura amahera ndonke ibirato muri umugabo ubwo bushatsi manzu urindire ubwo bushatsi bunuka uraburyohererewe ubwo bushatsi bunuka wowe burakunezereye ndagucurira umviriza rero sheri umviriza madame je ndakubaha ndagukunda reka duce buhoro buhoro ndasavye ehera iyi contact ubona imodoka iyi ni imodoka tuzohora tugiramwo kandi irimwo na climatiseur ntumvye bihagire rega jewe umviriza ndakubwire madame umviriza jewe ndancerewe ku kazi ngo mbana nigide ariko nagomba kugenda kubwira ikintu kimwe erega gashahara turonka niko kwambika kujya kuntu ushaka wewe nta na fondo tirimwo nagashahara gatoya nukuri reka na jewe none ntubizi ko kwishure nimbago nayitekera bigakunda nzokoresha ubwenge naje sindi kicucureka ariko nanje ndabibona aka gasharaka nukuri sheri kubwo umushara turonka muri make simbayeho neza ndayibona urabona ko ujya mu kogwo kwa Karori yize imyaka ingaha naje umwaka mugabo rabika ipangu bafise arasumvye umushahara ujya rega hari ukuntu imishahara igendera sumba sawa genda ku kazi genda ku kazi bampaye duhera kuri remikaje uno musi ucusuma gafofo namarewa uramburi amarewa oya bazarishe sawa ingo sheri nukuri goma ngaho ngende ku kazi mukabo cendavye kuntu mbayeho kubwo bukene sinari kuvyemera mugabo kubera gashara nigake mbayeho nabi mu vy'ukuri nukuri mbayeho nabi uravye abandi bose ukuntu babayeho nukuri je ndavuye kuvyemera nanje ndayatoye. Allo? Oui. Ego. Sinshoboye kukumenya neza. Ego. Dosiye yawe ndayibuka. Ego. Oya. Jewe nta giturire nshobora kurya unyumve kandi unyumvirize. Kuko igiturire noba ndiko ndikwegera umuvumo mu muryango wanje. Nshisha ukuri aho kuri. Ivyajije Prezida je ntumbwire no. Sishobora. Magistrat. Anita.
Namahoro. Namahoro. Lewe mbega nta muntu yakuhaye utuntu ngaha. Utuntu twuduki. Nta muntu yasize utuntu aha. Jewe nta muntu yamaye utuntu. Reka kwigirisha ari umuntu yambwiye ko akuzaniye ibintu. Canke n'uyu nyene ariko arangorera ivyiyumviro. Umviriza, urya muntu dufitiye ijya dosiye yiwe yavuze ko aduha 30 miliyo hama dugakoresha ico twize. Reka twe turafise ubwenge. Sishobora agashahara kanje ni gato ariko kazontunga kurya nyene hamwe na Kristo bizoshoboka byose. Neheraba ukuntu kagwaye amasamba mbwika kahishi wako wigira ikicucu mbega kubera iki wigira ikirofa nukunyene imiliyoni 30 kirazira. Hari ikintu ntari umviriza hari ikintu ntari bwigere ndakubwira ariko ngira ndakikubwira. Mbega urazi ko procureur ashigikiye Jije Prezida. Wibaza ko ndabikora cenyene. Jije Prezida. Ucubahiro cawe. Nukuri ndakubaha. Ariko simpima kugigiturire. Umviriza rero kintu ngira ndagukorere. Ngira nce kuri procureur. Aguha imitation yakure. Aguti mwaro canke mucenda juru. Urare kutazohishira wewe. Naco nakibazo. Oya ndakuzi wazokugurika. Reka nzirukuri ntaco. Ego. Sawa. Reka genda zitore. Kuvubu mbere kuvubu. Urubanza ntirugifise wewe ngiye kugwikurikiranira. Sawa nta kibazo. Ariko gahemu nta kundi ndemeye kuduga iyo bantaye kubwo kuzira ukuri. Yo! Nabutungane buhari. Oya sindavyemera. Yankubise isuka mu mutwe kuri parasera yiwanje. Ubutungane buramwejeje none ibi bintu biriko biraba papa Burundi aravyumva arabizi. Ndacitse intege we Matayo nabutungane buhari Matayo pore sana reka cyaje nabikurikiranye byose kuva ku ntango gushika ku buherezo. Muta sabwe ndacitse oya nucika intege haracariho ivyizigiro Matayo erega uzunguruza birashoboka humura. Abarutanguye sibo baruhejeje. Humura rero umviriza ndakubwire ikimenya watwariko turabura ni watwaye wanciriye urubanza mu modoka iyo umva ko kaje. Umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe. Umviriza arabibona Mutama. Erega Simana ngo ibone hose icarimwe mugabo hariho ivyizigiro. Abacamanza bubu bari kune bari gutanu. Hari umuntu avuga ngo jewe uno muhamagaro ndimwo gucira imanza bene gihugu nubwo wompa ibintu bitayega sindota ndabirose ukuri ndagucishaho kuri. Uvuga nyene ego kandi ikindi naco hariho abantu b'abacamanza bakaboko naho bobaha ivyuzuye igihugu cose aguma asaba igiturire. Ikintu cankondoye umutima iparasera yinkubitizo yankubise pore sana kaboneka engwereka ikiguma oya engwereka ikiguma reka nawe ntiwiyahure. Umviriza aho ikintu kihari sivyo manzureke ego mwaba nimuje kwishure nukuri oya nibagende nukuri ariko yankubise isuka mu mutwe. Humura rero ndakubwiye anyongera iyindi acambwira ngo iyo uzoja hose uzotsinda. Oya humura none ni Imana oya naho uzoba muri gasambura amanza ndakwijeje uzorutsinda.
ikintu rero kihari ukwiye kumenya ahubwo abo bacamanza baronka amafaranga atabafasha mu miryango yabo bari bakwiye kubongera agashahara. None nico bivako erega hari abantu bemera kugigiturire kubera agashahara gake ibaze sivyo nka Yohani uramuzi sivyo ubu wewe ari muri sentare ngo y'intango imuramvya akavisa umugore mu Kabezi none uwo muntu 350 bizomutunga ndacitse umugore ntumva ko ari ngorane kandi ikindi kibabaje benshi bagenda n'amaguru kumbe vyari bikwiye ko bandenganye oya suko ngo vyari bikwiye ahubwo nabo barakwiye kubibuka. None nta bacamanza bafise umutima bashobora gukorera igihugu barahari mugabo nibo bake. Ikibazo rero kihari je ndiko nama mvuga nama ndabibabwira ntimwumva sivyo ndabizi ko igihugu ibintu atari kirenga mugabo batume barondera n'ubumoto bwajeho kuki bwo kwideplasa none yego iparasera yanje Mustantera arayizi yego Tezona arayizi yego Dekrati arayizi yego mugabo vyase ko basokorora ururimi ngo bavuge uko biri kose reka ndakubwire sivyo ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka iyo bija hose wewe urubanza canke ukuri uragufise uzorura gutsinda kandi nagomba ndakubwire sivyo ikiriho ni wizere ahubwo ukwiye kuba mu bandi duhimiriza abo bantu bakaboko hatume habaho umugwi wo mwibanga ukurikirana bakaboko abacamanza bakaboko sivyo kugira ngo baze barahanwa bashengezwe birukanwe muri iryo banga. Nagize ngo mvuge acambwira ngo ziba ngo uyo mutwe nkitiyara bari bakwiye kutabura pole sana ariko rero uko biri kose sivyo je hari ikintu mpora numva ngo ari bigwati ngo vy'amahoro bakubakira impunzi hirya no hino mbega abacamanza nabo ntibo bagirira ibigwati vyabo babamwo kuko ni naho utaha mwijoro utohura n'umuntu ngo agutegere ngo aguhe lift urazingane bibabaje ukiga imyaka 30 ugasanga ugaza ahantu n'akadokima uri kuragonda intoki erega nanje nibajije kubera ko umuntu aduciriye urubanza aciye atwagwa n'uwo twariko turaburana none wumva gute ukwemera ko agenda n'amaguru aho rero badufatira ugasanga umuntu n'umukozi akora by'ukuri yitanga akamaro kwezi kose yambara ishati imwe urumva ingene bibabaza none boguha igituro c'50 ureka ugitora uragitora ahubwo rero ikihari sivyo n'ukuri ni barahaye babahindurira ubuzima ndakwinginze yego none tugire Kristo naganze sawa murakoze uburembe humura rero je nzogufasha hanyuma wunguruze bakurenganure sinzomushobora afise amahera menshi uzomushobora kuko ufise ukuri guruta amahera nk'ibibi Nyenicubahiro ijisho ry'ubu riguma rikurikirana hirya no hino bagufashe aha ubusezeye akazi